Ikivugo cha no mugoroba kubwa kino gikorane kivuga ngo ishusho urwaruka nk'ishusho ishusho cange image ni ikintu umuntu abona agasa naco. Aba bantu baba katolika baragerageje gucapa Kristo, baragerageje gucapa Yesu, baramwizeye ko ari urya nubwo atariwe, ariko iyo bamubonye, iyo babonye kiya gishusho bakigereranya yuko ari cyo bakacubaha. Rero twebwe ntitwizera kiya gishusho, twebwe ukwizera kwacu guhagaze mwijambo. Haleluya! Tuzi Kristo mwijambo, tuzinanye na Kristo biciye. Nushobora kumenya ishusho yiwe ngo umenye agakiza kiwe, cyangwa umenye uko ari, cyangwa ngo umenye uko ateye, cyangwa umenye ibikorwa yakoze hano ku isi utazi. Nuko twebwe si ibishusho twunamira, twebwe twizera ijambo. Bibiliya irambwira ngo ijambo ni ubushobozi bushingura karimbi, ijambo ni imbaraga. Haleluya, haleluya. Icubahiro ni c'Imana. Reka twihute dusimbe mu civugo cacu, tuhasimbe tuhavuge ko gato ko Mpwemu Yera adushoboza. Timoteyo wa mbere niho ndi niho uri wino ku 11, tutangure ku 11. Timoteyo wa mbere igice cya kane nibaza ko ari ego ni igice cya kane umurongo wa 11. Timoteyo wa mbere igice cya kane umurongo wera ku murongo wa 11. Ego murakoze kubaha ijambo, karibu. Handitswe ngo wame ubwiriza ivyo kandi uvyigisha. Wamubwiriza ivyo kandi uvyigisha. Ego ntihakagire uwukugayira ubusore, ariko ubere abizera icyitegererezo mu vyo uvuga, mu ngeso zawe, mu rukundo, mu kwizera no mu mutima utanduye. Nkomeze 13. Okay, 13. Gushitsa aho nzozira, wame ugira umwete wo gusomera abantu ijambo ry'Imana, kubahanura no kubigisha. Ntiwanjanjwe ku ngabire iri muri wewe, imwe waheshwa n'ivyo bavugishwa n'Imana mu kukurambika kubiganza vy'abakuru. Ivyo ubishire ku mwete, uvyamemwo kugira ngo kuja imbere kwawe ubonekere bose. Wirinde ubwawe no kuvyo wigisha, wame ushishikara ivyo kugira ngo niwagira utyo uzokwikizanya n'abakumva. Amen. Murakoze cyane, muvyagire mu cubahiro cyanyu, muvyagire. Ariko ndasa gusaba uraza gusubiramo ku murongo kugira ngo tujane muzoba mukoze. Ijambo ry'Imana rije kutubwira ku murongo wa 11, riratubwiye ngo wame ubwiriza ivyo kandi ubyigishe. Natanguye mvuga ingene ijambo Kristo ishusho tuyimenyera uko data tugomba tuyimenyera mu ijambo. No kuvuga ngo uyu muntu Paulo yari karabwira Timoteyo, hano batubwira Paulo ari karamubwira, ari karamuraga, ari karamuha responsabilité. Haleluya. Yari karamuha inshingano y'ibintu agiye kuzarakora. No kuvuga ngo Timoteyo yari yamaze kwigishwa, yari afise ikintu agiye kubwira abandi, yari amaze kumenya ingene azogenda aravuga Yesu. No kuvuga ngo Yesu, ishusho ya Kristo iragaragara no mu buzima bwacu bwa misi yose. Sigihe tuba duhagaze ngaha ngo twigishe, uko mbandi aho mpagaze aho ngendera biragaragaza Kristo. Natanguye mvuga ngo Kristo cange ishusho y'Imana tuyizi mu ijambo. Aha rero Timoteyo bamutegetse bamubwira ngo wamubwiriza ivyo ibiki, abwiriza iki ivyo yasomye. Nushobora kubwiriza ikintu utize, uraza kunyumva. Ntushobora kubwiriza ikintu utazi, ubwiriza ibintu waronkeyemwo impamya bushobozi, ikintu ushobora kudefanda.
muri universite barafise akantu bakoresha iyo urangije amashuri bita kudefanda ivyo wize. Iyo bakubwiye kudefanda nukuvuga ngo hajya nta ereri bikwiye kuba ku munyeshuri kuko ategeza kudefanda faculty yatoye. Hagi yuronse amanota make ni ereri ikomeye cyane, nukuvuga ngo wapfuye kwinjira mu bintu utazi. Turi kumwe n'Urwaruka hano, hari Urwaruka turi kumwe. Timoteyo yaherejwe kugira iki? Abwiwe ngo wamubwiriza ivyo, nuvuga ngo arafise ibintu yategerezwa kuvuga, arafise ibintu, arafise ishusho, arafise ikintu yategereza kugaragaza. Haleluya. Mfasha ku murongo tuze turasoma umurongo umwe 12. 12 handitswe ngo ntihakagire uwo kugayira ubusore. Igereze ngaho. Iyo umaze kumenya ico wigisha ntukwiye kwemera umuntu akugaya kuko utegezwa kuba uri sur de toi-même. Ntushobora kwemera umuntu asuzugura ikintu cyawe kuko au fur du temps umuntu arasobanukirwa ikintu uri kuratanga icarico. Sinzi ko ari umuntu ariko arumva ngaho. Umwigisha ariko arigisha iyo ahagaze imbere y'abanyeshuri, abanyeshuri barashaka kumva kuba atakina kimwe ko baratahura, ariko uko baguma bakurikira burya ntihabura na leson nimwe bakuramwo. Nico gituma iyo batanze non averti ntihaburamwo umwe cyangwa babiri bayitora, si bose baronka ubusa. Ndumvikana mbandanyiriza. Ntihakagira ukugayira ubusore, nukuvuga ngo wewe utegerezwa kugaragaza iki kurimwo, ico wigishijwe utegereza kugigaragaza. Habonetse ikintu kiguca intege nukwiye kwerekana yuko ari ivy'ukuri. Mu yandi majambo nukwiye kwemeranya nico umuntu yokubwira icyo ari cyo cyose kuko uri sur y'ishusho ikurimwo, uri sur y'ikintu wigishijwe. Haleluya. Fasha. Ariko ubera bizera icyitegererezo mu vyo uvuga, mu ngeso zawe, mu rukundo, mu kwizera no ku mutima utanduye. 13 gushitsa aho nzozira. Gushitsa aho nzozira nukuvuga ngo dufise igikorwa kidahagarikwa. Umumwe wese ntaza aho Kristo azira. Utegereza kugaragaza ishusho ya Kristo. Wewe wamenye Yesu, wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ategerezwa kugaragara kugeza ahazokuzirako kuko ntatuzirako twese. Mu yandi majambo ntakwiye kuza ataco wakoze, atashusho bakubonye ko yiwe. Ngwino Momeze wame ugira umwete wo gusomera abantu ijambo ry'Imana, kubahanura no kubigisha. Ivyo birumvikana. Ego 14 ntiwanjanjwe ku ngabire iri muri wewe. Ego imwe waheshwa n'ivyo bavugishwa n'Imana mu kurambika kubiganza by'abakuru. Ivyo ubishire kumwete manuka uvyamemwo ubigumemwo kugira ngo kuje imbere kwawe kubonekere hose. Nagenda kumenyesha yuko kuva uyu munsi ntukwiye gusamara, urafise ivyo wigishije utegeza kugaragaza. Ntukatakaze umwanya kuko ufise umwanya muto, ntuzi n'ingene ungana. Utegezwa kugaragaza ishusho ya Kristo. Wa mujene we bategeza kukubonamwo Kristo mu mvugo, mu rukundo, mu ngiro, mu kubaha, ndaza ngira mvuge mu bwenge bwo kubana n'abantu. Reka mu nkundire ahasinda hatinde tugende turabe abantu abasore bane bubasha Imana bagaragaje ishusho ya Kristo. Tugende muri Daniel igice cya mbere. Tugende muri Daniel igice cya mbere. Tugiye turabe, musanzwe muhazi, musanzwe mubimenyereye, ariko hari abahizi batwitangiye imbere bagaragaje ishusho ya Kristo. Nta ciregizo na kimwe ufise, nta kintu na kimwe kikugora uwundi bitagora, ntasi urimwe abandi batarimwo, nturi mu kibanza abandi batabamwo. Nimba ugowe niki uyundi agowe n'ikindi, nta excuse ufise imbere y'Imana. Mu yandi maji utegeza kugaragaza ishusho ya Kristo no muri bisi.
aho haratugora gose umuntu aragira ku gatoyi ugasanga uramanuye maske uragaragaje ishusho itariyo muri bisi ntumenya abantu bamwicaranye baribo abone kuba zigenderamo twashitse mukozi w'Imana sawa nsomera ku murongo wa 4 umurongo wa 4 handitswe ngo Daniel igice cya mbere umurongo wa 4 handitswe ngo bimisore batagira agasembwa ariko bafise akaranga n'ubumenyi mu vy'ubwenge bwose babahinga mu vyo kumenya bakerebutse mu vy'ubwenge badateba mu kwiyumvira bene data aba bagabo bagira batubwire turiko turavuga Bibiliya iratubwira iyo bari baje bazananye bafashwe mpiri ntibari bazi iyo bari bagiye ariko uko bari bararezwe iwabo ishusho bari bafise ya Kristo bari iwabo amen niyo shusho tugira twumve ngene ariyo shusho bagaragaje no mu gihugu kitari iwabo ngira ndangize sindabatevye ngenda kumvishe yuko ishusho ya Kristo tegerezwa kuko hari abari inyuma yanje kandi bagira bahumeke haleluya nagenda kubwire Daniel ishusho bafashwe mpiri bakugwa mu gihugu cabo kuva ku mwami babatora ari benshi ari gihugu cyose Bibiliya irambwira ngana ko tutasomye kuva ku murongo wa mbere batubwira ingene batowe apana par hasard barabagenduje baramenya abaribo babatoranya mu yindi misore myinshi mu bandi bigeme benshi ariko ngo bageze rabakakaranga rabakritere baronka nizo nkene nizo umukozi w'Imana kugira ngo nanse kubandanye banze batahure igituma batowe shaka rero hasome bimisoro hatangure bumve ngene bafise amantu zenya batoye ngwino bimisore batora imisore batagira agasembwa ntibari bafise n'agasembwa ego ariko bafise akaranga akaranga niki entreta bari bafise ukuntu bari bararezwe nukuvuga ngo batoye abakaranga imisore batagira agasembwa ariko bafise akaranga n'ubumenyi mu vy'ubwenge bwose babahinga mu vyo kumenya bakerebutse mu vy'ubwenge kandi babereye gukora ibwami haleluya nagenda babwira ikintu mu ngoro y'Imana kugira ishusho ya Kristo no kumenya karanga ka Kristo kuko ni wowe citegerezo cyacu twari dufise nano bwenza nubu Dawidi mana we reka ntangure kuri Yobu yari afise ingene agendanye n'Imana bagenda gukora ku mubiri ntibamenya handi hantu afise ibanga Imana yabahishije kubera ikintu cyatumye Yobu anesha nukuntu ni relationship bari bafitaniye n'Imana niho Satani adashobora kugukubita hasi ngo agushobore umuntu afise ishusho ya Kristo ntakwiye kuneshwa nta kintu na kimwe aba akwiye kubamwo ngo kimukubite hasi kuko twebwe ibyizigiro twe dufise ni iby'utanesha Yobu waravuga ngo ikirenge canje nacometse mu ciwe inzira yiwe narayikomeje sinakikama nashize umutima ku majambo yiwe ngo gusumba uko ndawushira ku byo kurya vyontunga nukuvuga ngo ubwenge bwiwe n'umushaha wiwe byari murinde mwishusho giyamuhamagaye Daniel naho ngatwo turasoma ubwenge izi critères bariko baratora bari babikomoye ku mwami kuwo bategeza guma bagaragaza ku ishusho nsimbira ku 8 ahanyene ego maze Daniel agira imigabo mu mutima yo kutazokwihumanisha tantasiragaragaye ego yo kutazokwihumanisha ivyo kurya vy'umwami canke ibinyobwa anywa nico cyatumye yinginga uwo mukuru w'inkone kugira ngo ntiyihumanye urumva umuntu ari yigishijwe nta kintu na kimwe gishobora kumuta hasi ntibikunda kuko urafise l'image uri kurakurikira
wa muhungu we wa musore we nta kintu na kimwe gikwiye kuguta hasi, nta musore nta mukobwa woraba ngo gukubite hasi kuko urafise ishusho uri kurakurikira. Peu importe ahantu hose wo kwisanga, bari bisanze mu bantu batubaha Imana ba Daniyeli, bari bisanze ahantu iyo shusho itagaragara, bari bisanze ahantu iyo mana yabo urwo rurimi rwabo, iyo mvugo, icyo giheburayo kitahari aho hantu, ariko bari sûr. Nicyo gituma ku murongo wa 17 hansomere. Ego. Maze abo basore uko ari bane Imana ibaha gukerebuka n'ubumenyi mu vyanditswe vyose hamwe n'ubwenge, kandi Daniyeli yaratahura ivyerekanwa vyose hamwe n'indoto. Imana ibahezagira. Ndarangije. Nagenda kumenyesha umuntu wese afise ishusho ya Kristo, hariho ibintu vy'imhema ategerezwa kuba afise. Ntushobora gukominika n'Imana yawe, ntushobora kubona iyo shusho twavuze ica mu ijambo, kuko ishusho ya Kristo twumvise ko ica mu ijambo. Ntushobora kumenya imvugo yiwe utayikonsulta. Wagwaruka we uri ngaha, kunda ijambo kugira umenye icyo so wo mu ijuru agutegeka cyangwa agomba kuba. Ukunesha kurahari, ukunesha kurahari kubera ko kubitwa hasi. Nta mwami ari muri wewe ngo kurira kugatakamba ngo nk'umugore aramutswe. Nta mwami ari muri wewe. Kubera iki Imana yacu tuyibona mu bantu bakuze, mu bantu bagendanye n'Imana imyaka miremire, imyaka myinshi, mu batamakazi. Kubera iki ishusho ya Kristo itagaragara, ukunesha ubwenge butagaragara mu bajene nagatera soni. Kubera iki twishushanya n'ivy'iki gihe, kubera iki tujanwa n'ikintu cyose gisohotse. Niwemere bakwita umupaysan, twama twavyiswe, ariko nta muntu n'umwe ari smart nkanje kandi banyita ngo ndo mupaysan. Kubera iki? Sinahaye umwanya isi. Ndafise histoire ngene nagendanye na Kristo kuva mfise imyaka 15 kugeza n'uyu mwanya. Nemeye kwigishwa, nemeye gushira mu ngiro ivyo mbwigwa. Utegerezwa kugwira, utegerezwa kugira capacité yo mu mpemu nini, kuko nushobora kunesha isi utafise imwemu nini. Kuko iyi si cyangwa entourage urimo cyangwa imyaka ufise nushobora kuyikonvesha, kuyikonvekesha, nguyikonvenke ngo ndacakomeye, ngo ndacafise inkomezi. Oyaha, imwemu nituma uyimara amanyama. Kuko umuntu yuzuye mhemu yera, kuko kugira ngo tuzure tumenye iryo twumvise iryo jambo ritegeza ko muri twebwe biri tubwira ngo rigize kirigwiriye. Aho hanze ubabwira iki? Ufise kubabwira honyene hamwe bamwe muri twebwe ntimurashika, hari ahantu mutarashika, muzoba konvekesha iki? Ivyira tufise nibingahe? Uzohura nabo mwahora mukinana, uzohura naho mwahora mubana, kubera utagendanye n'Imana yawe neza. Ugere ngo urababwire Yesu, ngo babwire iyo shusho ya Kristo ikurimwo, bakubwira ati ntusa nayo, bakubwire ntabwo usa nayo. Niyo mpamvu turarondera Imana nk'abazuke, turarondera Imana n'inkomezi zacu zose, kugira ngo iyo tugeze muri babandi twavamwo tubabwire ivyirato bimwe, bibiri, bitatu, bine, bitano, tuvuge ibigwi n'ibirindiro vy'Imana yacu, hama bakaba convaincu, hama nabo twashobora kuganya imitima yabo. Amen. Uragenda ubabwira iki? Nukuvuga mu ndimi sivyo bibemeza. Barafise uko bakuze, barazi ngene mubanye, barazi yukorera, inyifato y'abakorege bawe barayizi, kwishuri barakuzi kuri agasuma gakijijwe. Hama ucugenda kubagira iki? Kubabwira Yesu ngo Kristo ngo ndugwaruka ngo rufise ishusho ya Kristo, bongo bikurabesha abantu. Nta n'ubushizi bw'amango ushobora kugira.
amasitatu yawe nayo bitera soni. Imisore muri ngahanya ushira ko ibintu bitagira umutwe n'amaguru, ushira ko abakobwa wandika ko amajambo barabizi kukira umusore uriko be murabizi ko amasitati zanyu zitubwira ibihe abo muri ukavuga ati ino musari mu ntege nke cyangwa afise ingorane 1,100 none ugomba iki uko bitumenyesha kugira ngo tugire iki ko iyo gwakamvye twinjira mu masengesho tugahamagara Imana tukabwira Imana, Mana tabara, Mana seruka, Mana turagukeneye, Mana yerekane icubahiro cawe. Waravuze ngo naho muzogisangira n'umuntu numwe. Dawidi yananditse muri Zaburi aravuga ngo zigama ukuboko kwawe kw'iburyo kwateye ngo n'ishami wagize iki wikomereje, waheze kwatura ayo majambo, waheze gusenga ukumva wambaye izindi imbaraga, ukumva ubaye mushasha, ukumva urasubire kandi izindi nkomezi uwari yakubonye mu masaha 2 asubire kukubona agasanga uruyundi. Wabikuye hehe? Kuri statue? Wabikuye hehe? Kuri TikTok? Wabikuye mu gutwenza abantu? Paditu wabikuye mu masengesho. Ndarangije Imana ibahumugisha. Ishusho ya Kristo, ishusho ya Kristo ufise uruhara rukomeye mu mikorere yawe, mu bikorwa vyawe, mu nyifato yawe. Ishusho ya Kristo wa mujenewe siki gikorane kirangiye uyu munsi n'urugendo ugira ugendane n'Imana. Uhawe mission, uhawe mission. Kandi ntuzovuga ngo vyahereye ngo nijya tariki. Oya, nta ciregizo na kimwe ufise. Ntuzovuga ngo sinumvise. Abarongozi barayobowe baratanga teme baravuga ngo urwaruka ufise ishusho ya Kristo, ariko nivya gukubita hasi bizoba bikukomeranye. Kwiye kugira ivyizigiro ukagira ivyirato mu Mana. Guhanishaka turondera Imana hama tugire ivyirato byinshi kuri Kristo Yesu. Imana ibahe umugisha.